Murakaza neza kuri Inkuru Sport nkuko bisanzwe ncaki amakuru cyangwa kibashikiriza ibintu bishasha bijanye n'inkuru z'inkino cyangwa se amakuru y'ikino abateka y'abakinyi n'ibindi bishi bitandukanye. Ntamba mu rugamba nyuma yo kuba zitsinda ibitego bine byose ku busa igihugu ca Chad ku munsi weze zifise urukino rwo gusubiriza hano iwacu i Bujumbura. Nyuma y'imyaka myinshi Burundi bwakira mu bindi bihugu budepansa amafaranga menshi ukina muri stade irimo ubusa itarimo abafana b'igihugu cy'u Burundi. Ejo izokina stade Intwari yuzuye abafana. Nawe urumwe muhamagare kuza kuraba runo rukino rukomeye cyane rurimo rutuma Burundi buzoba ushobora kwemena iyi Chad bagashobora kuba baja mu matsinda kugira barondere itike uzokina igikombe ca CAN. Ibi byabaye kumvo zuko hariho ibibanza Burundi bwasubiye inyuma bigatuma buja mu makipe abanza kuja kurakuranwa no kugira bashobore kuja mu kurondera itike rya CAN. Ariko ico twabizeza nuko Burundi bwamaze kwisekiriza mu kwa utsinda ibitego bine ku busa. Ikiba kigoye ukoza ukagombora bano basore b'u Burundi harimo abasore basanzwe bakina ku mugabane w'Uburaya bakomeye bafise urwego rwiza cyane kugira ushobore kubagombora ibitego bine hamwe ushobore gutsinda bari ikintu kigoye cyane. N'abasore b'intamba mu rugamba rero baraye bagize imyimenyerezo ya nyuma muri no joro ryaraye rikeye aho bakoze imyimenyerezo mu masaha y'ijoro. N'imyimenyerezo bakoze atabafana bahari kumvuzo gukora imyimenyerezo neza kugira bashobore kwitegura runo rukino, kandi abarundi bizeye yuko bazoza kongera bakaronka intsinzi imbere y'abafana babo. Ni Chad rero yari yaje kuba itungurwa itsindwa ibitego byose bishika kuri bine aho abakinyi cyangwa se abatunahagarikizi ndavuga abantu nzenya abafana bo muri ico gihugu bashoboye gutera akajagari aho bashatse kuba batera amabuye abafana abakinyi b'abarundi. Harinze kuza imodoka zishika kuri brende zishika kuri zine zigenda zikikuje umuduga abakinyi b'abarundi bari barimo kugira bashobore gushika kuri hotel ntibabagire na. Ariko nubwo biruko barati ariko nta muntu yashoboye kubagira ingorane. N'aba bakinyi rero mu kugaruka mu gihugu cy'u Burundi baje bari mu ndege imwe aho bashoboye kubashika ku munsi w'ejo bashika hano mu gihugu cy'u Burundi aho intamba mu rugamba n'abo basore ba Chad baje mu ndege imwe. Naho hariya mu gihugu cy'iwabo bagerageje gushaka kudufata nabi abarundi ntwigera twereka abanyamahanga ko tumeze nabi cyangwa se tubafate nabi. Baje kuba babaha ikibuga centre technique ca hariya mu Ngagara, niyo cyo kibuga bakoreyeho imyimenyerezo aho ari iwacu iwabo bashatse kudufata nabi bakatwima ikibuga cyo gukoraho imyitozo aho bari baza ko bashaka guhana abakinyi b'abarundi ngo babaruhishe babereke yuko bakoroge mu mutwe bashobore kuzaho kuba batsindwa. Ariko baje kuba batungurwa. None abasore rero ba Chad bo bahawe ikibuga bakaba barakoze imyimenyerezo neza bakaba bitegurire kuzoza hano kuri stade Intwari kugira bashobore kwerekana ibyo bashoboye. Ese nawe waraguze itike yo kuzitabira no rukino rw'intamba mu rugamba? Murundi rero hari hirya no hino ku isi gushigikira imigwi yacu intamba mu rugamba kugira dushobore kuba tugerageza gushigikira umugwi wacu ushobore kuronka intsinzi, kandi dushimira n'abagerageje kuba bashiramo intege kugira iki kibuga kiboneke kuko n'umunezero abarundi babonye bari bamaze igihe kinini bataronka kuko bahora baje kwakira mu bindi bihugu. Nyuma yaho FIFA na CAF byari byafashe ingingo ko ibihugu bifise amastade adakwije ibyangombwa atemere kwakira, ariko ubu bikaba ibintu ari amarame bimeze neza atangorane. Rero ni ku munsi weze igihe cy'isaha 9 urukino neza ruzotanguye kuri stade Intwari aho umuntu wese yaguze itike cyangwa se yasoboye kuba akwiza ibikenewe azokwinjira kugira ashobore kwihera ijisho aba basore b'u Burundi, abasore b'imboneka rimwe aho basanzwe bikinira mu ngwe byinshi tandukanye ariko babahishikiye ba Jean Claude Girumugisha, ba Bonfils Club, ba Yusuf Ndayishimiye, abakinyi benshi usanga bava mu equipe za Rayon Sport, za PRF Sara mu gihugu cy'u Rwanda, abava muri za OGC Nice bose bahibereye kugira ngo mushobore kwihera ijisho runo rukino. Murahaye kaze rero mwese kugira muzoze shobore kurondera runo rukino rw'intamba mu rugamba mushikikira umugwi wanyu ibintu bishobore kuba bimera neza, kandi twizere yuko ayandi manota 3 aryoshe abereye ijisho tuzatahukana kugira dushobore kuba dushika kuri ibyo twifuza. Rero mwese mwumvise akakamo cyangwa se kino kiganiro mukora subscribe, like, share na comment musangize no video abandi kugira dushobore kuba tubana na mateka. Kuba waramaze gukora subscribe kuri kino kimwe kutugushimire uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'umugisha. Ciao rero naho tutasubira kuganira ku zindi ngingo. Merci beaucoup.